ndaramukije cyane abakunzi ba Vision of God. Uyu munsi rero twagendeye Vision of God ikaba yagendeye abana bo muri Sunday School bo kuri Shemeza Worship Temple. Niho twagendeye uno munsi, ni ikiganiro kiri tangurire kandi naho kiri burangirire. Tugiye rero kuraba abana bo muri Shemeza Worship Temple muri Sunday School. Reka turabe abana ingene biga, ingene bigenda, reka ndetse munezeranwe natwe. Reka tugende twese muhurikire. Tugiye kwibukanya iki sivyo? Abanezerewe ni bande? Muranezerewe? Murarize? Okay. Aba muvuga ngo iki? Oya, bombe ni abantu bake. Bomna babose. Muvuga ngo iki? Muvuga ngo iki? Namwe twagire abatsindwa mucamuca twagire rimwe kabiri gatatu ntimusamare kandi mugira vuba mwabyumvise. Umwana acererwa aca kandi umwana atayishaka asohoka. 1 2 3 4 uko muritonda ni muri abashaka abana bo muri hehe mbega hitwa wiki abana babo baba basinziriye baba bameze gute? Okay, baba ari sharp. Tugire rimwe kabiri gatatu. Abana bagwaye bahaguruke bavemo. Abana bagwaye, abana baba batari abashaka. 1 2 3 4 Okay, ni hazi umwana bagirisha ingwe. Nimuvyibuka? Muragwaye? Tubanza turirimbe. Yesu akunda abana batoya kandi arabahezagira. Okay, turagiye muri Zion Temple kubera abo ngaha wapi. Twigire none uko musinziriye. Abana bashapu ni bande? Abana bakunda Yesu. Abana bana Yesu. Abo 1 2 3 4 What? Okay, together muri Jesus youth love. Murabyibuka? Muramuvuga ngo iki? Muramuvuga Jesus namwe webwe uranshavuze cyane itahira webwe 1 2 3 4 Jesus.
yatsinze. Okay, wewe muvuga ngo iki? No, muri iki kivugo muko menyo inyuma muri mubiki niwo muri bakuru ariko abana barabarusha kuvuga what's wrong with you. Vuga rero se tuve mpamagara cyane riruka sibyo usigabire yiki yo kwiga unabisigabire kasika iruka bana muri Shemeza Worship Temple bariruka usigabire yiki yo kuriri biri basi kumve unabisigabire kama malaika Sa relation avec Dieu a été détruite par le péché. Romains 5, 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes parce que tous sont péchés. Wow. Merci. ukwizera igikorwa Yesu Kristo yakoze ku musaraba tumwizere ko yaduhaye ubuzima bwiza tukagira ubugingo budashira niyo nyishu yacu. Mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye abikorino igice ca 5 umurongo wa 21 havuga ngo umwe atigeze kumenya icyaha umwe atigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha ku bwacu muri we hinduke ukugororoka kw'Imana. Shalom. Twagomba tubereke biciye mu gakino ingene Satani yinjiye mu buzima mu muryango ingene usambura akawika amahoro n'ingene muretse Yesu akaganza amahoro mu muryango wanyu. Aka gakino kagizwe na Yesu, uzonyizera wese ntazopfaruka, umuryango, mbega ninde yoturuhura, umudandaza, nkironkera amahera niyo zobica ntaco, Satani, Jobahenda maka. mudutize rero amatwi n'amaso namwe mwirabire. Murakoze. Satani aragushaka cyane, akwibe, agutikize, agusambura. Ibyo nivyo vyifuzo vyiwe kuri wewe. Akurondera ubudaca buri munsi buri joro. Aguma arondera umuryango acamwo kugira ngo agushikire. Igikorwa ca Satani kigamije kwiba, gutikiza no gusambura umwana w'umuntu. Akajwi ka Satani kameze nk'umuziki, kararyohera ugutwi. Amajambo ya Satani ameze nk'ubuki, arasosa ariko yuzuye ubupfu. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Satani ni umubeshi, ni nawe se w'ikinyoma. Uwo amajambo yiwe yose ni ibinyoma. Satani ameze nk'intambwe iri ku rugi irondera uwo iroza. Iyo ntambwe irakoresha ibintu bivuga n'ibitavuga. Irigira intama kugira ngo itwegere neza. Satani kenshi araca mu miryango twebwe nyene twamwugururiye. Arafata ishusho nyinshi y'inyishu twari turindiriye, yabimwe twasengera, y'indoto zacu
ishusho ya bya bindi byose dushaka. Arafata ishusho y'akaruhuko dukeneye, y'urukundo dukeneye, y'iterambere dushaka gushikako, arigira n'umumarayika w'umuco akanyegeje ikinyomwa urupfu n'umwijima. Ariko arafata amashusho menshi akadodora tukamwugururira, agaca yinjira mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu bana bacu, akatwiba amahoro, umunezero, amafaranga, agasambura amagara yacu, imiryango yacu, ibyo tubatse byose, kandi ari twe twamwugururira. Ariko naho biruko hacariho ibyizi inyishu, hariho ubushobozi, hariho intambwe ikomeye cyane, hariho izina riruta ayandi mazina yose, hariho umwami w'abami bose, uwo nawe ni Yesu Kristo yabambwe arazuka kugira ngo turonke amahoro ashitse. Imbere yiwe ivyigira ibikomeye byose biraca bugufi. Aho Yesu ashitse Satani arahunga. Uwo Yesu tuvuga uno munsi arakubwira ati, Ivyahishuwe Yohana igice ca 3 umurongo wa 20, ubu mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu, niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjira iwe dusanzwe. Yesu rero aragushaka cyane, arakurondera kugira ngo aguhe amahoro, ubuzima, urukundo, araguhamagara. Ariko aradodora niwamwugururira ayinjira mu buzima bwawe, asanura ibyo Satani yari yasambuye, aguhe amahoro, umunezero Satani yari yakwiye. Musi aho mwumvira ijwi rya agusubize ubuzima Satani yari yarakwatse. Abaheburayo igice ca 3 umurongo wa 15, bikivugwa uyu munsi mwayikomanaje musi aho mwumvira ijwi ryayo, ntimukomanaje imitima yanyu nk'uko mwayikomanaje igihe cyo kuratsa. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Mbega abana bato, murashobora kugurura Yesu imitima yanyu? Ego. Ko ntabumva munyishure? Ego. Imana yaratubahaye kugira ngo muturere, muduhe ivyankenerwa byose by'umubiri n'ibindi. Ariko igikomeye cyane yabahaye imishaha yacu kugira ngo mudutoze indero nziza. Mu migani 22:6 avuga ngo toza umwana indero nziza akwiye kwamana, azorinda asaza atarayivamo. Nimutatubwira Kristo mpemu yera Imana tukiri bato. Isi irahari izotwigisha gutukana, kwiba, kugwana, ubuhumbu n'ibindi byinshi bidahimbara Imana. Bavyeyi bana bato mbe maso, ivyo muduza imitima yacu, ivyo twifuza no kuba mu miryango itekanye. Bagize Imana umushinge, bayigize iya mbere ibarongore muri byose. Dushaka gukurira mu miryango y'amahoro, y'ubuntu, y'umunezero, yabera, kugira ngo natwe nitwashikirwa tuzohe ivyo mwaduhaye abacu, ababanyi, igihugu, naho tuzohonyonza hose ikirenge. Nitwe Burundi bw'ejo, nitwe Shemeza Worship Temple y'ejo. Ivyo muduha nivyo tuzotanga. Bana bato mbe maso, kuko Imana yabahaye imbuto ngo muzivomerere amazikure zizokwamye ivyama vyiza. Nimutabikora ivyo hange muzokwishuza. Tuwifurije kumvira mpemu yera kugira ngo abahe ubwenge bwo kuturera nk'Imana ivyifuza. Wow, amashi benshi. Amashi ku mwana aje kuvuga ikintu cyiza cyane cyo kumvira mpemu yera. Abana muri Shemeza Worship Temple murumvira mpemu yera? Murumvira mpemu yera? Okay, reka rero mucyumvira mpemu yera tubwire Yesu. Si Yesu uwo mu gakino bise Yesu, sivyo? Reka twumve umwana icyaza kubarongora uwo twise Yesu.
icyaza kubarongora aba aricyo musubiramwo sivyo muravyemeye Quel est notre objectif global? aha abana bafite indirimbo bazi ku mutwe neza bazi no gutamba bari hehe okay ni bande ingo uzi ko azi kuririmba no gutamba hari indirimbo mwaririmbye dimanche y'igifaransa ni bande bayiririmbye komera amashyi mwigisha mwese